batsindwa na equipe ya Osasuna, igihe batsindwa na equipe ya Leganés, igihe batsindwa na equipe ya Real Sociedad, ni Dieter Hansi-Flick babona ko yagiye gire amrotation. Barcelona ibi bitwereka iki ko mu gihe Dieter Hansi-Flick ahinduye abakinyi canke se hagize igihe aruhurira abakinyi bamwe tubona ko equipe igira ibibazo canke isufa. Bikaba ngombwa ko agarukana babakinyi ngenderwa ko nabo no munsi uzumona bafite akazi kenshi bararushe. Eske Dieter Hansi-Flick ubona ko agomba kubaka abakinyi 11 gusahama ntiyubaka indi equipe imeze neza ngo twabonye Man City usohoye Jack Grealish ukazana Riyad Mahrez usohoye umusore Kevin De Bruyne mu cyana Alvarez twabona ko abantu bagenda bakora neza. Eske Dieter Hansi-Flick ubona ko kubaka equipe B canke se equipe isubira yindi ubona ko mengo bisanga byamunaniye muri equipe FC Barcelona gushika no mwaka. Ico ni kintu uvuga yuko kiri kuri equipe ya FC Barcelona ni equipe urumunsi tutovuga ngo barafise equipe B nkuko uri kurevuga bwana Richardson, ariko tugerageje kuraba SK bari bande bari batanguye mu kibuga ko turabizi n'ivyo watanguje Fermin Lopez, watanguje Ansoumana Fati, watanguje Andreas Christensen hareze no vuga ngo amezi nka 6 atari karagara mu kibuga uzanye Hector Fort, nivyo ni wa mwana no munsi yaronka uwo mwanya mugabo karaba SK uwo mwanya uronka ryari na Dieter Hansi-Flick ndavuga ngo ngenda mutahura kuko no muzigiye kuraba urugamba arimo ntabwo goza ngo ngirane gure equipe B, ahubwo umumenyereza yatweretse ko afise equipe y'abakinyi 11 ari yo equipe novuga ngo ari karizera cyane, ariko muri rusange ugiye kuraba abakinyi bari batanguyemo nivyo nabigarutse ko navuga ngo buri mukinyi wese wa equipe ya FC Barcelona yitwara neza ndetse afise niyo mana kuko tugerageje kurana uvuga ngo nama match make bakinye usivye match ya Osasuna nko bigarutse ko twanyine uvuga ngo ahindura umukenyero agashiramo bana bakiri batariko bakaza bakitwara navyo byabaye uvuga ngo no ku munsi wa gatandatu kuko ugerageje kurana avuga witwa Ansoumana Fati wa mupira we twara tuzi ko nawe tukimubona ko uravyo bita Pau Victor yaruka kugera uvuga ngo nyuma y'amezi nka 6 atangura mu kibuga muri rusange rimwe navuga ati eske uwo mukinyi wasize mwaronka umwanya ryahari kugira ngo nibura basi aze kwigaragaza aho niwe uvuga ngo biza gukora ko bana bakiri bato. Bien sûr ko bishobora kuvuga ngo niveau witwa Andreas Christensen, niveau witwa umwana muto Gerard Martin, by the way nawe yidugirije gwego bitandukanye nuko twari kumubona ndavuga ngo twamubonye mu match aherutse ko yakina match za by the way kiwe mu byanyeretse ko aza kuba yanizwe kandi ku mukino wa Inter Domira. So equipe ya FC Barcelona no munsi urugendo barimo brother ntabwo ari urugendo rwo gukinisha bana bato bato, nico gituma no kugira ngo nyamba tuzobona Abricor agashiramo bana tuzobona nyane equipe igira souffrance nkuko nyene twabonye ku mukino wa Valladolid. Akabizobana yigira souffrance abakinyi si machine abakinyi bararuha abikore gute Dieter Hansi-Flick kugira ngo uno mushoboye kubavuga ngo ndafise equipe itangura mu kibuga ninkuramo nakankazana naka equipe za kumeze kuri rugero warundi ngene. We Richardson ngaye ikintu tugiye kumenya ubwa mbere na mbere muri equipe ya FC Barcelona twamwe tuvuga iribura rya Jules Koundé kuri nimero 2. Jules Koundé numukinyi ino saison yose muri toute compétition confondue, yaba muri Copa del Rey, yaba muri La Liga, haba muri UEFA Champions League, numukinyi twovuga tutigeze tubona aruhurirwa na gatoya. Iyo ni Jules Olivier Koundé. Bivuze iki? Twabonye sinibuka iyi match neza, twabonye Inigo Martinez atanguye hanze, uyu Ferran nako muri milieu Pedri turamubura, twabonye equipe ya FC Barcelona isufra biteye ubwoba. Bivuze iki rero? Izi equipe zinini canke izi equipe zikuru zirafise ibiharuro novuga ngende kwako kandi ivyo biharuro bikaba bitegwa na babakinyene babatitirere. Bivuze iki? Nimba twabonye Ronaldo Araujo avunika kaja mu mvune agasanga Dieter Hansi-Flick hari umukenyuro wa Orge yamaze kwinjiza mu bakinyi bakini inyuma, ndavuga upa ku Barcelona Inigo Martinez na Alejandro Balde, Araujo agashikira muri uwo mukenyuro agashika umugura mbere twabonye na gato y'umengo umumenyereza kugira mwizere byafashe akanya. Bivuze iki? Iyi equipe nkuru ibifise ibintu yatewemwo nuno mumenyereza ari naho mpamvu cubona bano bana baje kwinjira birabagora kuko abari bishasha kuri bo. Bivuze iki rero? Iyi equipe ya Barcelona nkuko Aproges yari karabivuga igeze ahantu ho gutapfa umuntu ukinishije, kuko nimba bavuga ngo ugomba ukinishe bahansi ufati, ugomba ukinishe uyu mwana yavuye mu kibuga avunitse, ugomba ukinishe baherutse kuva mu mvune Marco Casado ndetse n'abitwa baba Andreas Christensen. Yes, na ba Christensen. Ego koko Christensen twamubonye atsinda ibitsindo ku mitwe, ubwo twabonye Christensen akina none yaruka gukina ryari yaruka gutangura ryari. Ivyo rero nivyo bica bituma tubona equipe ya Barcelona umenga iri kigira shite anariere mugabo igacitungwa na wa mumenyereza
umwe azi gusoma urukino, umwe asoma mu mutwe undi mumenyereza mugenzi we, umwe asoma mu mutwe abakinyi biwe, atujya ari kuri bando tusha ati hamwe no muzana muri uno mwanya uyashobora kumfasha ibi, bigace rero bituma umengo vyotanga umusaruro. So bivuze iki rero, ahantu meshe kuzami namwe bwe muri ko mwatwumviriza equipe ya FC Barcelona igeze, aha bisa nkaho ari umukenyezi cyangwa umumama ari kubise agomba yinjira muri maternité. Ntihageze rero umwanya wo gusamara, ntihageze umwanya wo ari kubisa agomba aje kuri muri maternité. So nyine baba tweganye no byumva neza. Bivuze iki rero, hageze rero nimba hasigaye inkino zine, hagezeho kuvuga ati kenyera zigume dutonde urugamba tuja bukuruzi guzuye ibiraro biriko biranyiganga. Bivuze iki, iyi equipe ya Real de Madrid iri nyuma n'amanota 4. Bivuze iki, equipe ya Barcelona iraza gutakaza urukino rumwe, equipe ya Real Madrid rutsindi, hazoba hasigayemo ikinyuranyo cy'inota rimwe. Ico kinyuranyo rero cy'inota rimwe nico Dieter Hansi Flick ashira mu mutwe akavuga ati aha nkakora ikosa rimwe, aba basore bo mu nzu yera bo baramaze kwiranda, mugabo naho biranze bavuga ati iki tugitwara cyane tugitware, tutegerezwa kuyatsa k'igitutu. Rero equipe ya FC Barcelona birayisaba kwongera gushiramo agatege, bano bana nyene bakaza omwe baje gukina bagombora, ariko tutababonye babanza mu kibuga. Of course ko nabo bagomba kwigaragaza kuko no musigiye kuraba equipe ndavuga iyo mu mwaka uza Dieter Hansi Flick nawe agomba kugira impinduka akoze, kuko nyamba tubona nuvuga ngo urutonde rwari basore bangana kuriya, nivyo akazuza ko bitansumani Fatino musi nta muntu arakamenya, akazuza k'abana bato bitwa ba Pau Victor, ariko aravuga ko ashobora kuzana umuntu numero 9 na Rose Jamais ko atazosoka muri equipe. Rero nivyo nuvuga ngo bano bane nabo barabeske nyama bahawe umwanya bigaragaze ko ahubwo bagakwira bakuza bagakonfenga umenyereza kugira ngo nibura barabe ko yo bagira ko projet mu mwaka uza, ko nyamba guha umwanya uri Asumani Fati uno musi umenyereza arika kuraba igitsuro ndetse n'abafana bariko barakwidogera, ugomba nibura nawe basi gukonfenga. Nyamba uri Pau Victor ugomba gukonfenga, nyamba uri Andreas Christensen muri usanga bakibere batanguye ku musi wecu n'abakino ubwa yuko ugerageje ko kuraba Andreas Christensen, ugerageje kuraba Asumani Fati, ugerageje kuraba ndavuga uwo bita Pau Victor, n'abakino musi atamuntu umwe azikazuza muri equipe ya FC Barcelona mu mwaka uza. Ariko muri rusange bagakwiye gukonvenga bakereka umenyereza ko bakwiye no vuga ngo kuguma muri equipe ya FC Barcelona. Ariko muri rusange umenyereza de Flick wewe avuga ngo ndaguwo mwanya nibura basubize kuba bikwindanirira kuri cyo. Rero novuga yuko ku bakinyi b'ikipe ya FC Barcelona ndetse n'umumenyereza bakwiye kumenya ko nyamba Dieter Hansi Flick agomba igikombe cya La Liga, nta match agiye kuneglige, na match agiye kuneglige agomba gukina novuga ngo buri match nka final. Nivyo Real Valladolid uko nabigarutse ko kipe n'ivyo yakoretse mugabo turabeske Real Valladolid ni kipe yo kuza kwitera kwa manota mu gihe buri wabo nivyo watsinze ibyo tsindo birenga bine ku mukino w'ibanze mugabo turabe nawe wageze, turabe novuga ngo ivyo uri kuragwanira mu gihe utakaza mu kibaho nawe yaciye amanota 3 turabona ko zo gushira mu mazi abiri. Ariko muri rusange n'ikipe ya FC Barcelona ugerageje kuraba abakinyi bose babahari, buri kinyi bose abakina yitanga, twanyura ubwanga ura remplacement, tunawitora Lamine Yamal kuba hano ubwanga hindura na match. By the way tunabitwa Ferran Torres nabwo nako naho bwinjiye, twanyura ubwango uwo bita Dani Olmo yinjira mu kibuga vyitwaramo neza, kubona Pedri neza gusubira kumubona muri performance yindi. Muri rusange novuga yuko n'ikipe ya FC Barcelona bavuga bati ati ndaza kuba ndabikora ritindi ko nkora ibintu ndatanguza bano bana, ariko ndafize bench imeze neza mu gihe bana bibananiye ndaza kuba nigize abasore baze kuba badebloka ama situation. Yes, ariko nashaka tugaruke gato ku igaruka ry'uwitwa Michael Andre ter Stegen ko de Brave ubona yanabivuze mu ntango z'igana ati Hansi Flick yamubonye mu ati akariganga muhogo yagarutse urukino rwa mbere equipe nka Valladolid equipe ikoroka imubanguza mu gitsindo mu minota ya mbere ku munota wa gatandatu. Dieter Hansi Flick aravuga ngo mu rukino dufise rwa Inter de Milan na equipe ya Real de Madrid ati tuzokoresha Szczesny, ati ariko naryohewe n'igaruka rya Michael Andre ter Stegen. Tsagana shobora ko agarutse ari ku rwego rubi canke nawe Hansi Flick nawe yabibonye ko yahagarutse mugabo ntari ku rwego rwiwe, twamubonye ko imbere ko aza kuba anavunika mu kwezi kw'icenda avana na equipe ya Barcelona. No kuvuga bona risha ikintu womenya cyo canke twomanza tukamenya Ter Stegen tumenye uwari. Ter Stegen ni novuga ko ni umunyezamu mwiza koko kandi ni kapitene w'umugwi turasanzwe tumuzi, ariko tumanza tumurara hariya muri equipe nserukira gihugu yiwabo ndavuga mu Budagi, ubona ko yagiye agwandikira ibibanza n'uyu Emmanuel Neuer. Ukuntu bagwaniye ikibanza Emmanuel Neuer urabona byarangiye amubirinduye. Ariko Jesse uvuga ngo bagwaniye ikibanza kuko filosofi yo muri national match afite turayizi udakina kwa Bayern ntabwo za muri equipe nserukira gihugu. Yes, rero babirumvikana
ubundi ego nako Yann Soma twaramubonye yakina kwa Bayern canke yakina yakina kwa Bayern Munich. ya rero bivuze iki nimba twabonye Ter Stegen yahetse Barcelona ari kumwe na Xavi Hernandez bagatwara iyo La Liga tumanze tumenye historique ya Ter Stegen ninde turi mu kiganiro ngaha twageze sinibuka muvandimwe yigeze kwandika ubutumwa hatubundi Zesni bamwitoda ati Zesni ni umunyezamu bamukuye yari yibereye umenga yari yibereye muri retraite atari karaje aje kwa FC Barcelona novuga ko Zesni yateze urusenga ncangigera mu kiyaga nkaho umengo abarovyi bagiye bahavuye mugabo we wacaza gutega indagara mu nyuma hama kwigera giwe ariko arafatisha ibivuze iki rero Ter Stegen yabaye mwiza ntawo bideha mugabo uku kuntu nimba Zesni aciyaza Imana igacimwira canke bigace bimuhira ibiharo bikamutwengera agaca kutana na ya equipe ya Barcelona nziza nukuvuga ibiharuro biciye biba vyiza bica bimudugiriza nico no kwita espoir canke ivyizere bica bituma n'umumenyereza amukunda rero Ter Stegen kugaruka urana bace bamutsinda igitsindo nta nukubuja umenga yanagikurikiranye wamenga ntazi n'ibintu bibaye aba bamenyereza ego ko niko nabigisha mugabo ntashobora kuza guca mubwira ati wewe wabigize ukunuku wabyitwayemo nabi vuga ati nagiyewe n'igaruka giye yes kumva garutse gutanga amaharara ati urwego rw'uweti twarubonye urwego rw'uwo twarubonye yanyiyeretse rero Andre Ter Stegen nukuri uko turiko turabibona si wa munyezamu tuvuga ngo tugomba tumubone muri zino nkino za nyuma arokora equipe ya FC Barcelona byari ibinyamakuru byo mu Budage Ter Stegen yavuze ati jewe umeze neza ngo ngiye kugaruka ariko twabonye ikinyamakuru kimwe cyo muri Espagne candika ngo ukutitwara neza muri zino nkino zitanu zerutse za Stettin ngo vyotuma ngo ko ngo ari Ter Stegen ngo bari karabituma ubundi naciye mbwira abagenzanje twaye kumati ngayi abahari muri Afrika canke hari ngayi no mu Burundi bari kuvuga ko ari bintazi yamoroze kandi ashaka kumuroga rega nawe nyene ariko hariya mu ariko navyo no kwibaza inakina gomba yisokere muri Barcelona ahava namaruza kuri burayi inakipe nyengwa ari mu kwakwaze Ter Stegen ako penye umwanya niba umuhaye kweri nyuma yuko bizere wo bita woce Chelsea yari maze gusaba match 8 maze kwinjiza ibitsindo bigera kuri 12 bo jewe premier maragonza kuba njaje ngo bita Marc Andre Ter Stegen nivyo yatsinzwe igitsindo kimwe mugabo turabiyeruka mu izamu ryahari ukwezi kwa 9 yari match yo ya mbere yasamye mu 2025 noga yuko nivyo nakora iyo myimenyerezo barakora mu myimenyerezo umukinyi mwiza ariko turabana bariko baragukoresha mu myimenyerezo iri abakinyi bibaho nyene musanzwe muzeranya ariko uje kuri match nivyo novuga yuko yari na match yeza kuba agira na clean sheet byari kuba binamufasha cyane para pour ngo turgo turayivuga nivyo equipe yatsinze mugana watsinze ico gitsino mugabo tugerageje kwa novuga igihe cyari gezo bita Andre Ter Stegen atari karagaga mu kibuga muri rusangi simura yuko kandi tuza kukamujajinga kandi gitsindo kimwe yankeseje ntabwo ari gitsino cyo kuza tuvuge ngo Marc Andre Ter Stegen ngo yatweretse urwego rw'iwe rubi so of course ko tugomba kumurindira ko ashobora no kubandanya yizegwa mu mikino igiye kubikurikira muri La Liga ko unabonye wese Chelsea niwe araza kwayifasha muri Ligue des Champions mugabo tubanze turabeske nkuko yavuze umumenyereza wiwe Hans-Dieter Telefriga ati ngomba kura umwe mu aba babiri ati uwo nzoze ndakoresha cyane rero birumvikana ko agomba guhagaze no match zine sigaye canke tukabona ubwa atazihawe nkuko ibinyamakuru byinshi biriko biravuga ati urwego rw'iwe yagarutse gutsinda ico gitsino mbwa je nabwo ndabona ko nabivuze ariko tubanze turabe tubanze tujamutawure by the way ko kumara hafi amezi agira nko ku 8 utari kuragaragara mu kibuga birumvikana cyane ntabwo cya ugwa kuri ku rwego rwiza nkuko twari tukuzi ko novuga ngo mu myaka nk'ibiri herutse bona Richardson ingiragiza kunganira project cyavuze burya umukinyi asha cyangwa Ter Stegen afise ibyo yashitse ko nko gukina equipe ya FC Barcelona hari ukuntu yibaza uko yahoze ari mwiza ngo niko yotegereza kuba ari mwiza burya nagomba ndakubwira Ter Stegen mes chers amis nibaza ko dushobora kumubona asa neza nkuko yahoze muri saison iza ivyo nibaza ko bikunda ko yogaruka kuri niveau yahoze ko wita Marc Andre Ter Stegen kuko ubanza guharura imyaka afise ageze mu myaka ingana ubanza guharura equipe no musi ikeneye iki oya no n'imyaka tubona noneze sinina reka byitwa ngo afise imyaka myinshi twabonye Gianluigi Buffon hari mu Butaliyani ugize imvune y'amezi 6 uri Marc Andre Ter Stegen mu myaka 33 reka ndakwereke Barcelona namba ari equipe yikunda irondere wundi munyezamu ni munyezamu mu bita woce Chelsea na Ter Stegen bigende gute oya umunyezamu ndavuga ngo muri kazoza uko ababonye urabona Sesni
wese yaba basigaranye saison nyimwe muri equipe ya FC nega Barcelona ndesegene nawe kuba yagiye mu mvune ingana nkuko kose nimeza ko kugira ngo azogaruke abiri kuri rwego rwiwe biragoye cyane kubona nambaye na kipe yabona atari kuri rwego rwo kuguma muri equipe ya Barcelona agasohoka muri equipe barondera undi munyezamu afise imyaka n'imiburi buri nka 20 cyangwa imyaka nka 18 ashobora kuza kubafasha mu izamu muri kazoza nande nibavanga bagumana bana basaza babiri inakina nagenda bagumana no basaza babiri eske Stegen gwego twamenye yagarutse ko eske ugwego yarari ko kiragiye imbere ko kigira mu mvune ko ushobora kumubona ko ndabona ko Barcelona namba ya Transfrique nabone musi yikunda je mu gwego kurondera mu ariko natwe bazi kubona ko aje kurondera umunyezamu bazi kubona ko muri equipe ya FC Barcelona ivyo baraduza Ramasi baraduza bitwa Miriam mugabo niturugira tubona baduza uwo mwana w'umunyezamu mwiza byarase bari bafise abitwa ba Diego Cocher bari bafise bitwa Basararaga bari bafise bitwa ba Notenas baje muri equipe ya Paris Saint-Germain gendo no mu ina equipe nye bari bamukuye muri equipe ya Galatasaray mu mwaka uza baraza baramuha umwanya rwo yitwaye nabi mugabo n'umusigiye kuraba nta kizere bamugira muri equipe ya FC Barcelona so nkuko Richardson ubivuze umumenyereza nawe bakwiye kuraba bakavuga ngo nuko twarukirisa bitwa wa Daniel Mo uko twarukirisa bitwa abasore bo hagati mu kibuga nkuko twadugije bitwa ba Fermin Lopez nkuko twazanya bitwa barafinya ndetse n'abajire kunde bagakwiye nibura kuja nko kwizamo bakarondera nko umunyezamu w'imyaka nka 23 canke hafi 24 so ni nkuko bavuze abasaza bagera kuri babiri babo ntabwo umuntu yozanga bitege ko byiza byinshi nkuko twabonye saison nziza yabo Chelsea no saison na unusejame ko mu mwaka uzashobora kugaruka ku yinivo oya biragoye cyane kabisa Yes nuko rero na equipe ya Barcelona ariko bagenda babona amanota 3 imbere ya equipe ya Real Valladolid equipe yamaze kubinarangira yamaze kubinakurokera mu cicaro ca kabiri ariko bagenda bayabona baciye kuri Fermin Lopez ndetse n'umwana muto nako n'umusaza Rafinha ariko aragwanira ikitwa Ballon d'Or no mwaka kandi birakunda mu gihe kwa bageze naho bariko baragenda batsinda equipe ya Celta Vigo tuviye Barcelona kurekeze imadede naho turabako byariko biragenda